Ndiniteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni ya Imwe Rudeni ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndiniteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri uyu munesha kure yanyu mukunda cyane Imwe Rudeni ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu, akaba ari amakuru cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Hussein Rajab wahoze uramuswa umugambwe CNDD-FDD cyangwa se yahoze ari umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, nyuma akaza gupfungwa ndetse akaza no kwagirizwa ko yoba yaragize uruhara mu bashatse gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Ibyo byaje gutuma ahunga kuri ubu ngubu akaba ari hanze y'igihugu. Hussein Rajab mu makuru twahawe n'amasoko yacu yagarutse ku byashikiye uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Guillaume Bunyoni, nyuma yuko apfungiwe mw'ibohero rya Gitega, nyuma amagara yiwe akaza kumererwa nabi bikaza kurangira ajanwe mu bitaro by'akarere bya Gitega, aho ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu amagara yiwe ari hagati y'umupfu n'umupfumu. Guillaume Bunyoni kandi kuri ubu ngubu amagara ye ari hagati y'urupfu n'umupfumu, ariko ibyo byose bikaba bifite imvo n'imvano ndetse n'icoba kiriko kiratera cyangwa se kigamije urupfu rwa Guillaume Bunyoni. Uyu rero Hussein Rajab yavuye mu gacerere havuga ku bijanye n'urupfu rwa Guillaume Bunyoni, avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yaramufitiye ishavu ndetse ngo bari bafitaniye urwanko, ngo uko umushikiranganje uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere yamye ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko bikanka ubwo systeme ya CNDD-FDD yavyankaga. Ibi rero byatumye Hussein Rajab ava mu gace avuga ku bijanye no gupfu rwa rwa Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, avuga ko kuri ubu ngubu ivyo urupfu rwa Evariste Ndayishimiye rwa Guillaume Bunyoni Murantunga ngo rwoba rwakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga ko hoba hari umuganga Evariste Ndayishimiye yahaye amahera kugira ngo ngaze amutere imiti ice imugandagura ace aryamira ukuboko kw'abagabo, bikavuga ko rero urwo rupfu rwa Guillaume Bunyoni rwoba rwarakwezwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bivanye n'uko ngo yamye ashaka nawe kumugandagura ndetse aca avuga ko nawe azoshirwa ari uko amusize mu kuzimu. Naho mu yandi makuru kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko umuntu atambara ibirato ari we wa mbere ngo kijuju, kuko ubwenge bwiwe ngo bwahereye mu mano agenda araba ngo ahamahwa agira muhande wanibuye agira atsitare ko aho kwiyumvira imigambi y'iterambere. Ivyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yabishikirije. Naho Akhdemokati habwa yahagaritse Procureur wa Bujumbura Rural Patrice Niyonzima. Nayo makuru nayo mukanya ni ku buryo bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Naho Kirundo ho haratangujwe umugambi wo kugaburira abana mu mashuri 3 ariyo Bugari, Gisezerwa hamwe ndetse n'Agashingwa. Iyo makuru nayo ni mukanya ku buryo bw'idonido. Naho Burunga ho mu ntambara iriko iraharura abataba kuri uwo mutumba kumvo z'umutekano umukeyi, iyo navyo ni mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka atuyashibikiriza yose uko yabakabaye. Reka mbanze mbibutse mu byo ndese wivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ijya Isange TV. Reka tubanze tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tuyahere ku biriko biravugwa ku magara y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Guillaume Bunyoni. Hussein Rajab yavuye mu gacerere havuga ku bijanye n'urupfu rwa Guillaume Bunyoni, agira ati ni hali Guillaume Bunyoni hari hagati y'ubuzima n'urupfu mu bitaro bya Gitega. Wa 13 Gitugutu uyu mwaka niho Guillaume Bunyoni yinjira ibitaro kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 9 Gitugutu uyu mwaka
ku bitaro by'akarere Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi waze hari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alengeyo Bunyoni rero yaciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu arakitswe n'amagara ku rugero ruteye amakenga. Hussein Rajab rero akavuga ko ibi byose biriko birakorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo amwikize kandi ngo amwereke ko ivyo ngo yateguye kumukorera ngo yazobishira mu ngiro ngo kandi ibyo yemeje avuga ngo niwe gihangange ngatunze amahera menshi ndetse nganipfuza kuzorongora u Burundi ko atazokwigera abishika ko nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabimubwiye. Kuri ubu rero Hussein Rajab avuye mu gacerere avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yoba yarahaye amahera umuganga kugira ngo kazomutere urushinge rw'amazi maze Alengeyo Bunyoni ace aryamira ukuboko kw'abagabo. Muri Kigarama 2023 sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yari yamuciriye umunyororo wo guherayo yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, kugerageza gutembagaza ubutegetsi ndetse no kugira ubutunzi budasanzwe butasiguritse kuva ico gihe ariciwe urwo rubanza ariko arakora umunyororo wiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega imbere yuko ajanwa kuvurirwa mu bitaro vyo ngaha i Gitega. Ivyo rero nivyo bishikirijwe na Hussein Rajab ku bijanye n'urupfu uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengeyo Bunyoni. Naho mu yandi makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko umuntu atambara ibirato ari we wa mbere ngo kwijuju kuko ubwenge bwiwe ngo bwahereye mu mano agenda ngo araraba amaho agira amuhande ndetse n'amabuye agira asitareko ngo aho kwiyumvira imigambi y'iterambere. Yabishikirije kuri wa 14 Gitugutu uyu mwaka aho yariko ashikiriza icese mu santeri wa komine Muramvya y'intara ya Gitega. Evariste Ndayishimiye yagize ati umuntu atambara ibirato none mwumva ubwenge bwiwe buri hehe agenda araraba hasi none azotera imbere gute atagira aho ahonyora. Umuntu atambara ibirato murashaka mugende murabe muzosanga n'ubwenge atagira kubera bwaso bwose buba bwibereye mu mano. Yabandanije avuga ko hano mu Maramvya ngo rero aho ari sawa abantu bose bambara ibirato n'amandabara yama arabaraba. Agira ati hari igihe mpora nca ngaha ndi kumwe n'abashitsi baba bavuye hanze bagaca bambaza ahantu twebwe abarundi dukura amahera ko abantu bose batunze burya umuntu kumenya ko ateye imbere umurabira ingene yambaye impuzu zimeje. Umukuru w'igihugu kandi yaraheraheje ashimira abenegihugu bose bo muri iyo komine ya Muramvya ko ngo basukuye ndetse ngo aheruka kugendera Burundi bwose agaca muri iyo komine yarabashimiye bikomeye. Naho umushikiranganje Artem Katihabwa yagaritse procureur wa Bujumbura Richard Patrice Niyonzima nkuko tubisoma mu itegeko ry'umushikiranganje w'ubutungane Artem Katihabwa ryo kuwa 14 Gitugutu y'umwaka. Umushikiranganje wa Republika muri Bujumbura Richard Patrice Niyonzima yarahagaritswe mu mabanga. Umushikiranganje Artem Katihabwa yagiriza Patrice Niyonzima kuba yarahagaritse umunyagihugu mu gihe ngo bitaboneka ko vyari bikenewe. Uwo munyagihugu kandi ngo yagirijwe kuba yarashikirije amazi ya Regideso hakodema frauduleux. Artem Katihabwa akavuga ko uwo munyagihugu atafatanywe itunga ko procureur yamuhagaritse atamutahe abanje gusohora kandi ko adahanuje abamutwara. Abatwandikiye bavuga ko procureur Patrice Niyonzima yari amaze imyaka itari mike kandi ko azwi nk'umuntu arenganya bidasanzwe abanyagihugu. Bavuga kandi ko hariho benshi apfunze imyaka 2-3 canke irenga atarigera abajana imbere y'ubucamanza. Mu karenganyo akora procureur Patrice Niyonzima yoba kandi ngo yahora akingiwe na Zenoni Ndaruvukanye igihangange kiri ku mubagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD Conseil des Sages. Abanyagihugu kandi nabo twavuganye babona ko bavuga ko banezerewe n'iyo ngingo ya Artem Katihabwa. Hari abanyagihugu benshi cane bafatwa ngo
bagapfungwa mu Burundi mu buryo ngo butumvikana na gatoya. Aba procureur mu Burundi bamaze nk'utumana barapfunga uwo bashatse bakamumarana umwanya bashatse, bamwe babigize urubandandazwa rukomeye. Umuntu aranezwa na sentare ariko procureur akanka kumurekura. Hamwe iyi ngingo yokomeza n'ahandi aba procureur bosigara mu mabanga ni bake cane. Ituzi ko ari ingendo nshasha Artem Katihabwa yoba azanye, nuko uwo yapfunzwe yoba ariwe adasanzwe mu gihe abandi benshi bapfungwa gutyo nyene atacamira. Niba ari ingendo kandi nshasha itanduye, Artem Katihabwa azoba ari uwo gukezwa. Naho Kirundo ho haratangujwe umugambi wo kugaburira abana mu mashuri atatu ariyo Bugari, Gisezerwa hamwe ndetse na Gashingwa. Ishiramwe Evenos Hope ryatanze ifashanyo ku bana bamwe batishoboye n'imiryango 60 ifise amikoro make mu kubarosa ibibuguru vy'ingurube mu mugambi wayo Ndashoboye. Hari kuri uyu wa 15 Gitugutu y'umwaka muri komine Kirundo intara ya Butanyerera. Aloyizi Bishariza asanzwe aserukira ishiramwe Evans Hope mu Burundi ndetse no mu gihugu ca Kenya yashikirije ko bafise intumbero yo gushigikira urwaruka kugira ngo rwige neza, ndetse uwo mugambi ukazobandaniriza no mu bindi bice by'igihugu cacu c'u Burundi. Lambert basa n'abandi umuhanuzi wa buramatari ajejwe iby'ubutunzi n'iterambere yamenyesheje ko kwitaho abana hamwe ndetse n'imiryango ifise amikoro make ari intambwe ikomeye mu kubaka Burundi buteye imbere. Urongoye indero mu ntara ya Butanyerera Leocard mu Kamporona yarashimiye kandi abatanguje uwo mugambi kuko ngo uzotuma ibitigiri by'abanyeshuri baheba ishure bigabanyuka. Yashikirije kandi ko n'umwimbu uzokwiyongera, agasaba ko uwo mugambi woshirwa mu ngiro no mu yandi mashure. Naho Burungaho mu ntambara iriko iraharura abataba kuri uwo mutumba kumvo z'umutekano. Rumonge kuwa 12 Gitugutu uyu mwaka igikorwa cyo gusasuma abanyagihugu bitwa ko badakwije ivyangombwa caratangujwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Gitugutu uyu mwaka ku mutumba Mutambara uri muri zone Gatete komine ya Rumonge mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'Urundi. Ico gikorwa catangujwe inyuma y'inama y'umutekano yakoreshejwe na musanteri wa komine ariwe Auguste Eminani. Intumbero yo gutsimbataza umutekano kubw'uwo musitanteri, intumbero nyamukuru ni gucungera neza abanyagihugu baba kuri uwo mutumba mu ntumbero yo kugwanya umutekano muke ubandanya urwirirana muri ako karere. Asaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi kwandika abanyagihugu bose mu makaye y'ingo mu ntumbero yo kumenya abahaba ibizwi n'amategeko, abatahaba badomwa ko urutoke. Bamwe mu banyagihugu bagiriza abataba kuri uwo mutumba cane cane abapfungwa baheruka kurekurwa mw'ibohero rikuru rya Murembwe riri muri iyo komine nyene ko aribo ngo batera umutekano muke kuri uwo mutumba. Aba bantu babonwa nk'abikekwa ngo kandi bakanakora amabi menshi. Ibiharuro biteye ubwoba. Muri aya mezi atatu aheze abanyagihugu batatu barishwe kuri uwo mutumba, abakenyezi 2 ndetse n'umugabo umwe, nubwo hatigeye hatangujwe amatohoza yabajejwe ubutungane nta numwe yikekwa arahagarikwa. Akamo ko guhagarika igikozwe, akamo ko hagira igikozwe kuri izo ngorane. Kandi abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutambara basaba musitanteri wa komine gukora ibishoboka byose kugira ngo hamenyekane hanashengezwe mu butungane abakora ubwo bwicanyi, bemeza ko ngo bashigikiye iyandikwa ry'ababa kuri uwo mutumba. Bagasaba kandi ko
hofatwa ingingo zikomeye ndetse zinaboneka kugira ngo umutekano wabo wubahirizwe. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha, tube dusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza ko yezwo. Gusa reka ntire yambu abariko baradukurikira hari mu bihugu mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu micungararo nka mu ntara zitanu zigize igihugu cyacu cy'u Burundi nkuko zashizwe ko mu ndinganizo shasha y'intwaro nka Butanyerera, Bujumbura, Burunga ndetse n'izindi zose nabashe kudondora zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, ari mu makomine uducimbiri bitandukanye n'imitumba itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwese ndabashimiye. Reka kandi shimire abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi, bari mu manuko bw'u Rwanda, abari mu burengero, abari mu buseruko ndetse no mu mugwa mukuru wa politike y'u Rwanda ariwo Kigali. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Amakuru yacu y'aka kanya reka tuyasuzire ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agizwe ko gusoma ibigwe gufyonda suivre par abone kugira ngo muze mu babambere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushirako.